naco tutakoze kugira ubutungane bukore ako nagace k'ijambo ryashikirijwe na Leandre Sikuyavuga arongoye uruganda rw'amakuru kukinyamakuru Iwacu. Abamenyeshamakuru bariko bibuka imyaka iheze Jean Bigirimana anyurujwe. Uretse ko ubuyobozi bw'ico kinyamakuru yakorera bwituye igipolisi burondeza iyo umumenyeshamakuru yazimanganiye, bagenzi we barakoze amatohoza kugeza aho bikeka ko ko yoba yari umwe mu bantu babiri bato ari biziga kuruzi mu barazi, umwe ariko akaba yishwe abanje gucibwa umutwe. Ikinyamakuru Iwacu casaba ko hoba n'imiburiburi ubuhinga bwo gupima makanda, ivyo bita ADN mu kinyamazuru, kugira uwabo amenyekane ariko ntibumviwe. Inyuma y'imyaka 4 bagenzi we babamenyeshamakuru bizeye ko ukuri kuzoteba kuja habona. Sivyo gusa ico kinyamakuru cagiye kibona amaba atandukanye akoregwa abakozi baco. Muri ino myaka 5 iheze bane muri abagenzi bacu bari mu mvuto, baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu bihe nk'ivyo rero abamenyeshamakuru barimwo ubucuti hagati ya leta y'u Burundi n'ibimenyeshamakuru muri rusangi bwifashe gute? Ugutihanganira umwuga wo kumenyesha makuru kugarukira he mu nzego za leta y'u Burundi. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira ducija nino muri kino kiganiro cunani kwa radio RPA Inzamba be na television Renaissance. Hano muri studio rero twakiriye abatumira babiri kugira tubiganire. Uwa mbere ni Alexandre Niyungeko arongoye sendika y'amanyeshamakuru UBG. Mwana museneza Alexandre. Ndakora mukije Patrick. Sangwa ikaze. Murakoze cyane. Ubundi mutumire turi kumwe muri kino kiganiro ni Honorable Emmanuel Nkengurutse, yahoze ari umukenguza mateka. Ndakora mutsenda guhanikaze. Namahoro cyane. Amahoro. Kaze mu kiganiro, sangwa ikaze namwe mwashimye kino kiganiro. Ikibazo ca mbere mperi wawe Alexandre, nankeka yuko mwifadikanije n'abamenyeshamakuru igihe mwari ko mwibuka Jean Bigirimana. Mbe haracariho icizere ko kumenya ukuri kuvyashikiye umumenyeshamakuru bizoteba bimenyekana? Murakoze cyane nivyo koko mu runari rw'abamenyeshamakuru mu Burundi twarifatikanije n'umuryango wa Jean Bigirimana n'ikinyamakuru cyo kugira ngo twibuke imyaka iheze anyurujwe. Muti hari icizere cy'uko kuri kuzoteba kukamenyekana. Ico cizere ntawo kibura. Ntawo kibura nivyo ariko kwizera ko ubutungane bwoheva butangwa na Bujumbura nibaza ko bari kwisiga inkore ku maso kuko baraca umugani mu Kirundi bati nta uribwa n'inzoka ngo yitware ku isato. Jean Bigirimana yanyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Iperereza niryo rifashiti amaboko imugongo ubutungane bw'u Burundi. Nta butungane buhari, ntaco umuntu yo bwitega ko rero ubwo. Kuri ivyo nyene ariko imbere kubandanya wagize uti ntawo kwitega ubutungane kuri leta y'u Burundi, kabango nta tangazo twigeze twumva rya leta canke y'inzego za leta rivuga kuri iryo nyuruzwa rya Bigirimana, kana abanyepolitike ntaco bigeze babivuga ko ndogo rugamba nubwo abamenyesha makuru gusa. Nibaza ko twoba tubarenganije kuko ndazi ko hariho benshi banabigarukako. Nibaza ko na Honorable aza kubivuga kandi ndazi ko tumaze guhura kenshi tuvuga ibibazo nk'ivyo. Ikibazo rero ca ruva kukisi ntawo nako ca navugwe nako ca Jean Bigirimana ntawuvuga ngo nica abamenyesha makuru gusa, si kinyamakuru Iwacu gusa, si muryango wiwe gusa, ni kibazo c'umuntu wese afise kumuzirikanyi ubutungane bw'igihugu, afise kumuzirikanyi akamaro k'umwuga wo kumenyesha makuru, afise kumuzirikanyi ubu agateka kazi na muntu kuko kunyuruza umuntu yabo wari we wese si umumenyesha makuru gusa, nta muntu numwe yategerezwa kunyuruzwa
n'inzego za leta ngo nyibuzwe amazina mu bahagaranya hagati y'akazi na muntu niko uretse ko abamenyeshamakuru mushigikiye cyane harimo nabo muri Human Rights Watch no muri za société civile benshi bo mu Burundi ego kabisa benshi barasavye kandi baradushigikira nibaza ko nibiriko birakogwa bitari bike n'ivyakozwe hose twari dufise abantu badushigikira muri urwo rugamba nibaza rero n'urugamba n'ubu rukibandanya ico nama mvuga nuko burira ntibutera ku mpeshe uno munsi nivyo hari abifatiye ubutungane mu Burundi babugira akibare kabo babukoresha uko bashatse ariko ivyo bizoteba bihinduka igihugu nicasubira gusubizwa intahe gasubizwa ijambo iyo ntahe izoheza ikubite mu gahanga abo bantu bariko baracuvya ubutungane bariko kirahari kabisa kirahari nivyo ntawo bivuga ngo no munsi turabona ko imyaka iheze ko boheza ngo bikubita gashi ngo baratubwiye ngo ruva nako Jean Bigirimana yaciye muri ibi bitwara ngo baratubwiye ngo uno munsi ngo ubu butungane iyo novuga nti cyo bari gitangaro kivuye Bujumbura kuko murazi nyine vyagiye birashikirizwa ngo matohoza bagenzi bacu bakagira amatohoza muri Iwacu bakagira ati fatira kuri ibi ariko bagaca babicuvya ukabona neza yuko nta gushaka na kumwe kwari kuhari kugira ngo ubwo butungane buboneke hanyuma nabagiye barerekanwa ko bagize uruhara babo baragize uruhara baba mu batelefonye canka babonywe ahana hariya bakingiye ukibaba bose bagiye baricwa ahubwo mwibuke ko hariho benshi bagiye baricwa abakozi biperereza bashobora kuba baragize mu ruhara mu nyuma batowe barashwe canke batogwa ibiziga kaboneka neza yuko hariho koko ntacu umuntu yo kwitega muri make ku butegetsi bw'ibuje umunasha no witega Manuel honorable imyaka 4 iraheze abamenyeshamakuru barakoze amatohoza nkuko yaraheje kwivuga Alexandre ariko ayo matohoza ari gufasha mu nzira ku bona ubwo butungane koko ariko yaba igipolisi yaba ubutungane bw'abategere ucamanza abategere mbega nari kumbaza nti ubwo rugamba abamenyeshamakuru nabo haranira hagati y'akazi na muntu mubona bazogwishobotse kukumenya ubutungane kuri abamenyeshamakuru yazimanganye ubwo rugamba bose ubwo rugamba n'ubwo gihugu bwa mbere na mbere n'ubwo igihugu giserukiwe n'inzego zitwara igihugu niko vyanditse mu mategeko y'igihugu iyo habaye icaha nk'icyo cyo kunyuruza umuntu canke ikindi caha cose hari inzego za leta zitegerezwa gukurikirana ico caha abantu bagikoze ngana cakozwe hanyuma bagahava bakarondera bagikoze bakabashikana imbere y'ubutunga imbere y'amasentare akababaza babusanze aribo bakabahana kubikurikijwe n'amategeko niko bimeze n'ivy'igihugu rero kuko harya iyo umuntu umwe akorewe icaha suyo muntu aba amerewe nabi gusa canke umuryango wiwe canke akora ni igihugu cose kiba kimerewe nabi kuko umutekano wacu umerewe nabi l'ordre national ni igihugu kiba cabaye atake ni igihugu kiba cabaye aho gira ati vyega umuryango ndavuga ngo nivyega kuko bene ivyo n'ivy'igihugu ibintu vyerekeye ivy'ivyaha no kuzana umutekano mu gihugu no gutunganiriza abantu bifiswa bijejwe ni inzego za leta izo nzego za leta harimo iz'abapolisi bagomba kurondera icaha iyo kiri bakagishikana imbere yabarya bashingwa yabariya abaprocureur abashikiriza amanza hanyuma sentare nayo karaba kw'ivyo bariko barabagiriza ari ivyo bakabahana gutyo abantu ntibaze babandanye bakore ivyaha iyo rero batabikoze kuko uretse ko vyanditse mu mateko ya leta uretse ko ari kubimeza ari inshingano z'abayobora igihugu ni itegeko tugiye kuraba ivy'agateka kazi na muntu ni itegeko yuko iyo habaye icaha umuntu akamererwa nabi akarenganya agatotezwa canke akakicwa akagirana
ni itegeko ko leta iteze kugira amatohoza uravyumva itegerezwa kugira amatohoza kugira ngo imenye ababikoze bahana iyo rero batabikoze bisigura ko banka hari ico batinya ni giki nuko bashobora kugira ayo matohoza bagasanga babikoze batumwe na leta nuguhisha icyaha abagikoze ntibamenyekane kuko niba bamenyekana bava bati je natumwe na naka none documentation usanga duce kuba iperereza none ntituzuritwara hari abakorayo ushobora kubatuma ati genda mufaturiya mumubwire kuko yavuze ibintu tutemera hamagi nibamufatagira ati wabikoze kubera iki jewe bande urumva rero ibareka kubikora kugira ngo ntibamenyekane kumubwira muti yareka kubikora Alexander yaravuze ati ukuri kuzotinda kumenyekana barya bayobora igihugu canke bazotinda basubire basubirizwe nibasubirizwe ukuri kose kuzomenyekana erega si kuri we wenyene ni kuri vyose urabibona ko vyubamye bakora icaha hanyuma ntiboja kwirega bonyene ni kuri bose tugaruke kwa Christophe Nkezabahizi ni byinshi umugani wa honorable Christophe Nkezabahizi nawe nyene yagize ibibazo nk'ivyo yakorera televiziyo y'igihugu yishwe n'umuryango wiwe wose kagirizwa ko byakozwe n'inzego zicungera igipolisi gicungera inzego za leta twogira tuti nawe nyene ni muntu nico kimwe mukurikirane si ivyo gusa nibaza yuko nivyo nkuko bivuze turazi neza ngene Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe wagandaguwe bunyamaswa izuba riva n'inzego z'igipolisi si nivyo gusa kuko novuga nti amabi amaze gukorerwa abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru muri iyi myaka 5 iheze ni menshi cyane gose kandi nta nimwe irigera itoregwa biboneka ko hoba hariho gushaka kugira ngo umuco uboneke hama bakoze ivyo vyaha bahanwe honorable arabivuze nivyo ivyaheje kuvuga nivyo inzego zijejwe igihugu mu gihugu gisanzwe citwa igihugu mu inzego zitwa ko zubahiriza agateka kazi na muntu inzego zitwa ko zubahiriza ubwigenge n'uburenganzira bw'abantu bwose ivyo nibaza ko iwacu biri kure nk'ukwezi ahubwo izo nzego nizo zihiganwa zirushanwa kugira ngo zitoteze abantu zibanyuruze zibafunge zibice biziga dutora hirya no hino ndakumvise rero uributsa abamenyesha makuru gusa si nabo gusa nivyo nukuri ntawoja ngaho ngo twikunde gusa abarundi bamaze kunyuruzwa mu buryo nkuko Jean Bigirimana yanyurujwe ni ndiri n'abantu benshi cyane abagandaguwe nka Christophe Nkezabahizi nabo nyene si bake abagandaguwe n'imiryango yabo nabo si ukuvuga rero gusa ngo nabo gusa ariko nico gituma nibaza yuko nkuko yabivuze maître Emmanuel urugamba n'ubwo abantu bose ntibiteza kuba ngo n'ubwo abamenyesha makuru gusa muri ivyo nuko nibaza yuko abarundi bose bakwiye kubona ko dufise virus uko abantu bahagurukira covid bahagurukira umugera wa covid abantu bose bagwanye turakwiye kugwanya uwo mugera uhari mu Burundi uwo mugera uhari umugera uboneka neza yuko uri kura urabibwa mu Barundi nibazangira ngo turaza kubishaka ko turiko turabona nk'ingene hariho ubucuti hagati inzego za leta ubucuti hagati y'abagize ihonyabwoko mu Rwanda tukabona ko hariho n'abantu ibintu umuntu muramaze kubona kuri ku marezo witwa Claude Kenny yiyita ngo umumenyeshamakuru yahawe ikarata mu vyumve ikarata y'umwuga ihabwa n'urwego sense uwo muntu nta kindi yirirwa araririmba no munsi
atari gutuka atari kubiba amacakubiri sinsubiramo ivyo avuga kuko namanyembwa nayo nosubiramo mugabo biraboneka neza yuko ukabona neza yuko ari umuntu ashika ahantu agenda agafata ijambo karibu bakamuhicicaro ahandi tuzi neza yuko ivyo abantu bakavyibagira yuko n'amakungu yavuze ko ibimenyesha makuru izo bita media de la haine ni ibintu bitegerezwa guhanwa n'amategeko bimwe bikomeye cyane gose ariko iwacu bisasigwa indavu abamenyesha makuru bagerageza gukora umwuga ibimenyesha makuru bigerageza gukora umwuga bikorikije amategeko nivyo hubwo vyirukwako abamenyesha makuru bagerageje gukora umwuga no kwasiga ubuzima bakasiguza nkuko turabivuga abandi nabo bagatabwa muri yombi wabivuze mu ntango za kino kiganiro no kuvuga rero yuko ndabigaruke ko ndabishimangire iyo virus iri mu Burundi abarundi bose batavuye hasi kugira ngo bavuge bati iyo virus tuyirukane n'ubundi zobandanya hazoba ba Jean Bigirimana abandi benshi ba Christophe Nkeza bahizi abandi kuko biraboneka neza yuko imbero yabo n'umugeranda wavuze ugize uti abarundi nibafatane mu nda honorable nkengurutse ati uko gufatana mu nda ariko kuramaze kugaragara mu bantu abamenyesha makuru bakerekana ko bafatanya mu nda kugira bagwanye uwo mugera ariko aravuga Alexandre muri Belgique baragiye kugarukira ku mupfakazi ikanabandi banyepolitike bakavuga ati nyabona ubutungane n'ubukore hariho gufatana mu nda kumaze kuvuka mu Barundi mbega gufatana mu nda hari ico kofasha kugira abahuye n'ivyo byaha bareme babona ati turashikiwe ubutungane buzose ndaboneka kurahagije gufatana mu nda muravuga ubutungane bwo kuri Bigirimana Jean no ku bantu benshi arashigikiwe Bigirimana n'abandi arashigikiwe umugabo wari kuravuga uti gushikirana hari ico bizovyara gushikirana yego birafasha kwerekana ikibi cakozwe kumburi abagikoregwa nabo babagikora mugabo ntibikwiye kuko ntibiha ubutungane naho twofatara mu nda gute ntitwiha ubutungane twebwe ubutungane buri mu minwe y'inzego za leta abantu babaye umwe barashobora gutuma ariko rero bashobora gutera igitugu ubwo butungane bukagira buti reka nawe no kuri leta y'ubu bavuga ati ucibwa amate na benshi aratota ivyo vyari vyakera hakira ubuntu ubu n'ibindi bintu ntawo bimenye ibiri ubu reka tata wanje bashasha turabe mugabo bacire ko turabe ko bagatota ngo bemere batota bakabirira amangana baca bambara yindi mpuzu bakahindura none reka nakubwire jewe ico mbona cyo gufatana mu nda coshika ku kintu nuko bofatara mu nda ku buryo biha ubutegetsi uburongozi bushobora kuzana amahoro umutekano ubutungane amajambere ku barundi bose nico cyonyene kandi mugabo bihera kukwanza kumva yuko musange ingorane musange ibibazo kandi mukabibona cyo kimwe noneho rero mumaze kubibona cyo kimwe mu budasabwanyu bijya bintu ni vyiza cyane mu budasabwanyu muri ico gihe tuhave tugaruke ku bintu citwa ubwene gihugu kuba ansitwaye ntitumuhutu ntitumututsi ariko tubone ko dufise ibibazo bimwe vy'intwaro y'igihugu mbi kandi n'abarya badutwara mukaca mubigwaniriza hamwe none rero mukiha ubutegetsi buza kuzana amahoro kuri bose n'umutekano atakarenganya gasura kwa nibwo abategetsi bavuga ati ubutegetsi bwiza buri mu nywe y'abanyagihugu nivyo rero novuga kumbere kuko gufatana mu nda vyoshika ko mugabo urumva sejo buru urabona nibiheruka bari bagerageje ntako batari bagerageje bati ko amatora aje naho tubona datomoye hari ibintu reka turabe tuji inyuma y'abantu y'umuntu yatwemereye ko agiye kuzana intwaro y'abarundi bose
atamwana n'ikinono ariko urabona ingene byaciye bisambuka rero twizere mugabo ko gufatana mu nda no gufatana mu nda tukomeze turondeye tube benshi hama mu nyuma ibizokurikira turabe ko vyoroha bigakunda bica mu matora canke mu kuraba yuko barya abantu twobagondoza mu bundi buryo bagahindura bagatota bakemera bagatota bagahindura intumbi ariko ibi bizoshike gusa bitebuke hazobe ubutungane yego oya erega nta igihugu kitarimo ubutungane buzo bibaza ngo ni igihugu kitarimo ubutungane ni shamba hamwe akaruta kandi kakamira sera jungle kandi la jungle ni iri mu Burundi kuko bari bahora muri jungle ariko n'ukuri ntibayivuyemo mu mutima ntibayivuyemo reka cyo mukanya cyo tuganira kubijanye n'ubucuti buri hagati y'inzego za leta hamwe n'abamenyeshamakuru mu Burundi mu gishaka bica kino kiganiro turiko tuganira kubijanye turiko tuganira kubijanye n'umwuga kumenyesha makuru mu Burundi turi kumwe n'abatumire babiri honorable Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka turi kumwe kandi Alexandre niyo ko arongo isendika misha makuru ibeje nakumbwira ati ubucuti honorable yacatwenga ubucuti koko buri hagati ya leta n'abamenyesha makuru no munsi mu buha urugero runganiki ko twohindura ntitwavuga ubucuti biranga umuntu yofuma shiraho imigenderanire ni hagati y'izo nzego bakorana gute ubucuti bwanashaka ubucuti ntibunakenewe kuko ubucuti ntibwanatezwa no kuhaba kuko ubucuti buba hagati y'abantu mugabo inzego n'ibindi tubyita imigenderanire yategeza kuba imigenderanire iyo nayo itegezwa gutunganywa n'amategeko nkuko honorable yabivuze ati igihugu giteza kugengwa n'amategeko muri ivyo byose uti rero ingene yifashe ntako yifashe kuko urumva mu bisanzwe ibimenyesha makuru byategerezwa gukingirwa n'amategeko ayo mategeko nayo aho nyangwa nabo bahunyanga vyose ako mategeko yo yaranditse amategeko yo arahari naho yoba atari meza cyane gose muga amategeko yo yarahari ariko nta na rimwe yigera akurikizwa kugira ngo ibyo byose bishikaho biri gushikaho tuja dushika mu bihe ibintu bidahanwa kandi byarabaye imyaka n'imyaka ikahera abantu bakamenyera kudahana bumva nivyo turimo rero ibimenyesha makuru nabo abamenyesha makuru novuga nti mu Burundi benshi urabona bagira bati duce magufi data wanje dukiza gatwe zangaruka zo gutotezwa kwicwa kwangazwa murazi benshi wumva uno munsi nta nabamenyesha makuru baki bashobora kuvuga ivyo biyumvira batibaza ko barara babaciye imitwe benshi barandakubwira ati reka ninumire ndabe ko bwoce abagerageza nabo gukora murabona ibica bishika baca bafungwa abandi nabo bagatewe ubwoba murazi ko hashize igihe iperereza rigatuma abamenyesha abarongoye inganda z'abamenyesha amakuru mufise no munsi naya twereka amakuru mufise turaba yari no muri cyo gihe abamenyesha amakuru mwebwe mutaronka mudategwa igitugu mucamaririkiye nibaza yuko niho ibimenyesha amakuru vyacu bigerageza rero kwereka aho bagenzi bacu badashika kubera batabishoboye canke kubera batabishaka ariko bidashoboka kubera kuhakorera ko bari nko kuvuga gutanga gatwe kabo niho natwe tugira tuti reka ibi ahubwo tubikore twebwe dushobora kuvuga biga ko twebwe badashobora kudushikira data wanje muri kano kanya kugira ngo baduce imitwe niho rero nibaza ko iminyamenyesha makuru nka RPA Renaissance inzamba zifise uruhara rukomeye kugira ngo koko ivyo binyegezwa ivyo bibuzwa ko abari mu gihugu bashobora gushikiriza ivyo bimenyesha makuru bigaheza bikabishikiriza si kushaka kwishima ariko kenshi n'abantu bakubaza bari mu Burundi bati mbega uno munsi hari biki bariko babibaza wewe
uri mu buhungiro ariko nuko bazi neza yuko turabanyamwuga uheze ukayarondera ugaheza ukagira ntuza nico rero umuntu yovuga naho natwebwe nyine atawoja ngaho ngo avuge ngo birera kuko urumva biragora kugira ngo ayo makuru ushobore kuyaronka bisaba uburyo bwinshi bisaba gushishoza cyane kugira ngo koko uronke inkuru itosoye bisaba uburyo bwinshi bigasaba kandi n'ubwira n'ubwitonzi na cyane cyane n'ubumenyi mu mwuga ariko ubwo nibaza yuko aho hose twavuze buhari honorable tuko tuja mu mpera y'ikiganiro ubu hari inzego nshasha hari inzego nshasha mbe kare wigeze kugira uti ngo reka data wanje wavuze uti data wanje ntubizeye cyane uno munsi nta hagati imigenderanire hagati yo kumisha makuru n'inzego za leta uno munsi ntishobora gutera intambwe hanyuma inzego nshasha zigahinduka zikemera gukorana n'abamisha makuru abanyamwuga kuko vyari muri kahise kugira ngo bihi cyane ko bazi ko bigeze kuba mu Burundi babisanzeho barabifuta urumva nibo ngende sinzi ko bazohava ngo bahindure ariko kwanda kwishure neza nuko novuga ko kugira ngo bahindure imigenderanire isubire myiza urabona imigenderanire ngomba kugira imigenderanire nawe hari ico mba nshaka kuri wewe sivyo bariya rero niyo baguma bafise intwaro y'ubutegetsi bw'igitugu bw'igikenye intwaro y'ubutegetsi bushingiye ku mugambwe umwe n'ivyumviro vy'umugambwe umwe nibaguma bafise ivyumviro bijya bakora vyo kunyonora vyo ibitunga ry'igihugu rikabiryabo gusa ntibizohinduka imigenderanire hagati y'abamenyeshamakuru imigenderanire hagati y'imigambwe itavuga rumwe nabo imigenderanire hagati ya societe civile imigenderanire byose n'ibihugu byo hanze muri rusange ntibizohinduka kuko urumva abanyamakuru bigenga bavuga amakuru kwari tubashobora kubemerera kugira ngo baje kuvuga yuko bari kubaronona amategeko yerekeye ivyumviro vyinshi mu intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi ku vyimviro vyinshi kuri societe civile pluraliste ku binyamakuru vyigenga kuba nyene umuyobozi agomba gutanga raporo igihe cyose akayiha abanyagihugu aserukira ati jewe ndabikoresha gutyo itunga nasanzeho nuko aho rigeje nuko twarikoresheje gutya ntabanyo y'abantu ivyo ntibashobora kwemera ni integuro ya politiki yega ni relation extérieure relation avec ni ucumenya ivyo ukora nibahindura kuri iyo ndumbero y'intwaro y'igihugu bazonahindura no ku bintu vyerekeye abamenyeshamakuru no ku bindi vyinshi bagarukana intwaro ya demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi n'ibinyamakuru vyigenga na societe civile byose uburenganzira bwakira umuntu wese bwubahirizwe hanyuma bakora ivyaha bahanwe nk'uko amategeko abitegekanye n'inzego zibijejwe ariko mu gihe aribo bafise iyo ntumbero imeze gutyo nta kizohinduka kandi tuzobibonera mu bintu mu bikorwa no mu ngendo si mu kanwa gusa oya si ku rurimi gusa n'ibikorwa ikibazo ca nyuma kumbure abarundi bari baragerageje kugira bati reka twicare hamwe tuganire ku ntumbero twoha igihugu ico gihe nagira ngaruke kuri nyakwigendera Mukapa yaragiye yari umwe mu bifuza gw'intumbero igihugu cy'u Burundi yagiye atabishitseko kajambo kanyuma mbere yuko dusozera iganiro Mukapa turamusabira kugira Imana imwakire mu bwabi bwayo Mukapa ntacatari yaragerageje yari yarifurije amahoro mu Burundi aragerageza gutunganya ibiganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe nabo nayo aragerageza uburyo bwose kandi turabibona ko no mu buhinga yari yagerageje kuburondera
ariko byaramunaniye kubera kuko yagwanijwe n'abategerezwa kumufasha. Rero aruhapfa atacashitse ko mugabo urumva twebwe abarundi ntacyo tumuzi ko kibi, tumuzi ko neza nuko gusa tuzi ko bazomukorera mu ngata abarundi sindabiza. Ariko kandi gitangaje abamugwanije batezwe kumufasha. Leta yo leta nakuba ari imeze kurya ntiyategerezwa guhindura, niyo yamugwanije bwa mbere na mbere. Hanyuma rero umugabo mu nyuma dusanga yagabanijwe na Tanzania yonyene, igihugu yigeze kuyobora kandi igihugu arico cakiriye amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yarusha. Birava rero biratangaza ingena, kandi Tanzania ifise uruhara runini cyane kuko iyo babijamwo nk'uko babiroyemwo igihe cyo kuri Nyerere buyo yatwara igihugu nabanda yizeye n'abandi vyari gukunda, ariko kubera batabiroyemwo bafise ibintu vy'inyungu zabo bwite bariko barashigikira mu Burundi no mu karere, bagira bati abo reka tubarekere ku butegetsi ntitubagore kuko nibo bashobora kutworohereza ibintu vyacu dufise mu karere no mu gihugu cy'u Burundi, nibo badasubira no kutubaza ibintu vya berbaze. Ivyo vyose birimo, Mukapa ni ruhere mu mahoro imari mwakere mu akajambo kanyuma. Mukapa yari yarifuje abarundi amahoro, mugabo ntiyabishitse ko akajambo ushikiriza kuri no munsi kumusezera niyigira amahoro murundi ako mu Tanzania Burundi niyigira amahoro. Urumva yaragerageje nkuko honorable yabivuze, ariko ntaco yashoboye gushikako kuko nibaza ko yari kwagwanywa. Yavuze Tanzania, ariko nibaza ko cyane dukwiye kuza turadoma urutoki ku muntu yitwa Kikwete, yahoze arongoye nawe nyene igihugu, ariwe novuga ko no munsi yifatiye nako kagwi kabandanya gatoteza igihugu ka nyonyi zitunga rya leta, afise inyungu ariko inyungu yuko koko urundi butaronka amahoro. Yego hagume hako kagwi bafashanya kugira ngo babandanye biba igihugu biciye mu bitoro, biciye mu butare no mu bindi. Mukapa rero niyigira amarembe yaragerageje, ariko nibaza yuko ivyamunaniye abandi bishikako bikatuvyizere nta ubize, ariko cane abarundi ntibizere cane ntibizere inze na kare nta wizera inze. Nukuraba bimwe twariko turavuga ko abantu bakwiye kuja hamwe bagafatana mu nda kugira ngo koko ibibazo bihanze Burundi bitorega umuti na bene Burundi. Abo bandi bose barashobora kuza bagifise ico bafasha, naho baja kwiba urumva ko baja kwiba kubera bafise abo bacako Kikwete baca ku Barundi kugira ngo baje kwiba igihugu. Ni byashika rero natwe hakaba abandi bagira bati ibintu bihagarare, ntihazobura baza gufasha abo nabo bagira bati ibintu nibihagarare, kubera bazoba bariko barondera ukuri bagwanira agateka kazi na muntu. Urumva nabiyiba bagatoteza abandi ntibabura bashigikira abarundi bwabo. Nuko ariko hari ikintu bavuze imigenderanire ya leta n'imenyeshamakuru. Biratangaje kubona leta y'u Burundi ishobora kwemera umuntu yitwa Kenny Claude nambari ndibagirinde ikamwikarata akandi ariko yigisha amacakubiri y'ivangura ry'ubwoko, akifatira mu gahanga akavuga ati abatusi s'abantu bameze kunuku nabo gufata n'ibindi. Leta y'u Burundi ikamuha amakarata agakora, ikima abandi bavuga bati ubumwe dukwiye kubushikira, ntimugwanye amasezerano yarusha, atuma dusubiza hamwe tukumvikana, ariko we ikamuha ikibanza ca mbere. Birya bintu biratangaje cyane, niko karorero kiyo ntwari ngene imeze. Kandi aguma bivuga n'ubu wavuze ngo hari intwaro nshasha, reka turabire kuri ico kibazo kwazo hava bamubwira bati yewe ubutungane buzotinda udasize ngaho ndagufata. Na cyane yuko Alexander yagize ati ibintu nk'ivyo byo kubiya amacakubiri birahanwa n'amategeko.
sawa ni hano nsozera kino kiganiro mwakoze kuba mwari kumwe natwe nshimire abatubire twari kumwe Alexandre niyunge ko arongoye sendika ibeje wakoze Alexandre kuba witabye ikiganiro mwakoze namwe kuntumira wakoze nawe honorable nkengurutse ku nterano waduhaye muri kino kiganiro mwakoze namwe mwariko muradukurikira abakozi bagenzanje bari mu buhinga bw'ivyuma batumye tuvuga mukadukurikira ikindi kiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu hano mango naho butamwese.